Reka ndabaramutse mu izina rya Kristo. Ndagomba turasoma igitabo cy'Abanyefeso. Ni jambo umenyereye ko ndagomba kugira ngo turisome. Abanyefeso libaza mwamaze kwashika twese. Ikigabane ni ca 6. Reka tugende gusoma Abanyefeso ikigabane ca 6 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3. Okay. Haravuze ngo bana mwumvire abavyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ivyo ari byo bigorotse. Ubahe so na nyoko, ico nico cagezwe ca mbere kirimwo isezerano, kugira ngo nguronke amahoro urambire ku isi. Namwe base ntimukaratse abana banyu, ariko mubarere mubahanura nk'uko umwami wacu agomba. Imana ibahezagire cyane. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwizina nitwa Nibona Jerome, sanzwe nkunda Yesu, ndakijijwe nguko namwe mukijijwe. Imana ni habwa icyubahiro cyane. Ndashaka twinjire mu ijambo ry'Imana. Icyonzi ni kimwe, Imana igufitiye umugambi mwiza. Abari hano haleluya. Reka umbwire uwo muntu mwicaranye ati Imana igufitiye umugambi mwiza cyane. Uyu munsi ndagufitiye ijambo rivuga ngo ibanga ryo kuroranirwa nukumvira umuvyeyi. Reka nagasubiremo. Ibanga ryo kuroranirwa nukumvira umuvyeyi wawe. Ikigira kabiri, ndagomba maze bakubaze cyangwa ndakubwire ngo hari abavyeyi nkunda kuvuga b'ubwoko butanu. Uranyumviriza? Kubera iki mpende wumva ngo ndigisha iki kigo mu mwanya muto cyane? Abantu benshi barahushije umugisha bivanye nuko batamenye ahanyegeje umugisha. Abari hano Bwana Yesu asifiwe. Ndagomba kubwira ahanyegeje umugisha ni hehe. Nico twaravuze ngo ibanga ryo kororanirwa, kumvira ni ibanga ryo kororanirwa. Nyarukije gatoya, abavyeyi bari mu buryo butanu. Umuvyeyi wa mbere ni Imana Data, nguko handitse ajya muri Matayo ikigabane ca 6 kwa uriya murongo w'9 haravuga ngo musabe gutya ati Data wa twese izina ryawe rigira gute ryubahwe. Abemera ko Imana ari se wabo bagire gute twabe. Reka tubwire uwo muntu mwicaranye ati Imana ni papa wanje. Oya munyiganza gomba shavure mubwire ngo Imana ni papa wanje. Imana. Abari hano haleluya haleluya. Hey! Niyo wamenya ko Imana ari papa wawe uzoyumvira. Ariko turi kumwe ngaho. Twasomye ijambo rivuga ngo bana mwumvira abavyeyi banyu muronke icyambere amahoro. Ariko turi kumwe ngaho. Niyo wakumvira Imana yawe nka papa wawe, amahoro ni cash. Ni cash. Ni cash. Amahoro ni cash. Reka uyiganirize uwo muntu amahoro nayi wawe wewe wumvira Imana. Abari hano Yesu ashimwe. Icya kabiri nyarukije, uyundi papa avugwa ni umuvyeyi yakuvyaye mu buryo bw'umubiri.
umuvyeyi yakuvyaye mu buryo bw'iki? Papa wawe na mama wawe n'abavyeyi. Nimba ushaka amahoro, nimba ushaka kuramba, Bibiliya ivuze ngo wubahe so na nyoko uronke amahoro, uronke kuramba. Reka kwiriguratana ibindi ngo utangwe ngo Mana ngo nyongera imyaka yo kubaho Mana. Yarahejeje kuvuga ngo ushaka kurambira ku isi ubaha so na nyoko. Abari hano Yesu ashimwe. Umuvyeyi wa gatatu nyarukije ni papa wawe mu buryo bw'impemu. Abavyeyi bawe mu buryo bw'impemu, aba n'abavyeyi abemera ko abavyeyi biwe yagiye twa. Reka ndagusabe mbwirira uwo muntu mwicaranye ati icomeke ku muvyeyi wawe uzogira umugisha. Icomeke mu muvyeyi wawe uzogira umugisha. Abari hano Yesu ashimwe. Ariko mwakumvise kwicomeka? Ariko muri hano kwicomeka mwavyumvise? Wicomeke mu Mana yawe nka papa wawe, wicomeke mu muvyeyi bawe bakuvyaye nka papa wawe, wicomeke no ku muvyeyi wawe impemu, uzogira umugisha. Hari ababaye batagira abavyeyi, nibo babandi bayerera mu vyumba bitandukanye. Mumbabarire iri sinari kugigisha, ariko arakubise mpemu yarayambye ndakovye no kurihindura hano, ndumva ijwi rirambiye ngo ntuhindurire ijambo. Mazino imyaka myinshi taza nino. Haleluya. Usanga afise ba papa batandukanye. Halo. Uwo n'umuvyeyi wa gatatu yitwa umwungera kuragiye mu buryo bw'impemu. Ni papa n'abavyeyi bawe. Ukarinda wicomeka muri Emile, ukicomeka mwaba mama, ukabicomeka ukakunda. Reka ndakubwira nazo bari muhira agacagwa ati Mana hezagira ishengero ryawe tayari kuri abandi bicometse muri muvyeyi. Bamwe bicomeka muvyeyi, iryo sengesho libakwita moja kwa moja, libashikira moja kwa moja. Kubera abantu batahezagirwa usanga baticometse mu muvyeyi. Ero naho yose ngo Mana hezagira ishengero ryawe, kubera batakwicometsemo abakristo urongoye rirarengana. Ukasanga mbere umuntu yiviriye hariya mu ishengero rya bambara church, bashingiye intahe ngo yimira gusengera uraronka ibitangaza, ngo yaza kubera yamwicometsemo yajamenya ngo umuyu n'umwungera ashobora kungirira akamaro. Ashitse ngo musengere akakira igitangaza, uri hano akaguma kumbagara ngaha atakintu na kimwe aronse. Tugagize ibiganza turabe. Aho mvuze abavyeyi baje nabareze bose ngaha mu buryo bw'impemu. Umuvyeyi agira kane, n'abarongozi barongoye igihugu bakurongoye mu buryo bw'igihugu. Abo n'abavyeyi Bibiliya ivuga ngo nta kuganza kutava hehe. Ukagomba kugwanya bari ku butegetsi urapfuye, amahoro yabuze, urangaye. Nyigangirizo umuntu atuzoba wangaye. Oya muzu nyigangirizo umuntu ukagwanya abavyeyi bo mu buryo bakurongoye mu buryo bwa leta cyangwa iki, ugombye kwangara. Uwo n'umuvyeyi agira kangahe? Kane. Umuvyeyi agira gatanu n'umuvyeyi akuvyaje igikorwa kanaka cyangwa ubuzima kanaka, aguhaye umutahe, aguhaye akazi, aguhaye ivyo udandaza, aguhaye ubuzi kanaka. Kera babita ngo ni databuja, ariko abari umuvyeyi mu buryo kanaka. Ariko nagomba nje ngaruka ningoga ndihusero twinjire mu ijambo. Ndagomba kugira ngo twinjire mu ijambo bivuga ngo kwicomeka Imana. Ndahejeje nshagaruka ku bavyeyi bakuvyaye, naho nyene ndabivuze umwungere wabo.
iragenda aza kwigisha ijambo rivuga ngo kwicomeka mu muvyeyi wawe w'impwemu. Ndarifashe muvyeyi wawe w'impwemu njanza gukora hose. Abari hano Yesu ashimwe. Uraza abakristo bamenya ngo Imana ni papa, barumvira Imana. Ukazobona muratumvira Imana navuga ngo ni papa, egome ariko ntiwumvira. Ndavuze ngo ibanga ryo kuroranirwa nukumvira iki? Siravuze ngo kumvira iki? Tufate dugoperanya abavyeyi bose nukucuba ngo kumvira umuvyeyi. Siko ndavuze gahemu. Ibanga ryo kuroranirwa nukumvira iki? Imana umuvyeyi tuyumvire. Papa na mama n'umuvyeyi s'abavyeyi tumumvire. Mbega pastor wawe n'umuvyeyi s'umuvyeyi tumumvire. Mbega abarongoye leta n'abavyeyi bawe s'abavyeyi bawe tumumvire. Aro niyo ikora ivyo aya mahoro Imana ivuga ngo uzoronka amahoro aha kwisi, uzorambira no kwisi, uzogira n'umugisha. Abari hano Bwana Yesu aswe sana. Ero utahura ivyo yicomeka. Aricomeka, ngira kwicomeka muravyumva. Aricomeka ku muvyeyi, akaba umwana mugamburukira, akaba umwana mwumvira, akumvira umuvyeyi wiwe, umuvyeyi we nawe acamutonesha kubera amwumvira. Ndakwifurije kumvira Imana mu izina rya Kristo Yesu. Reka some igice mutumishi wa Mungu. Some igice cy'Abikorinto 4 ku murongo wa 14 n'umurongo wa 15. Somera gatoyi. Some mu izina rya Yesu. Ivyo sindavyandikiye kubatetereza ariko niko kubahanura nk'abana banje nkunda. Kuko naho mufise muri Kristo ababarera ibihumbi 10 nimufise baso benshi, kuko ari jewe nabavyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Reka subire ngo twumvirize, subiramo mama wanje, tusubire tukumvirize Yesu akumpezagira cyane. Subiramo ivyo sindavyandikiye kubatetereza, ivyo sindavyandikiye kubatetereza ariko niko kubahanura, nk'abana banje nkunda, Akigeza aho nyene uyu ni Paulo yemeza yuko afise abana bo mu buryo bw'iki bw'impemu, atari ivyagwa abana. Abari hano Yesu ashimwe. Oya nimbuyumviriza Yesu ashimwe. Paulo avuze ngo ibi ndabibandikiye nk'abana banje nkunda, kandi sinshatse kubatekereza. Mama dusomere kandi kuko naho mufise muri Kristo ababarera ibihumbi 10 nimufise baso benshi, kuko ari jewe nabavyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Paulo avuze ngo naho mufise ababarera benshi ibihumbi bingahe? Urashobora kufita abakurera mu buryo bw'impemu ariko atari ba papa. Urashobora kuba ufise abakurera kuri radio, bavuga ubutumwa kuri radio ukabwumviriza ugahezagirwa. Barashobora kuba bakurera bakubwira ubutumwa hajya mu soko bakakubutumwa kandi bakaguhezagira bukagukuba ahantu wawushitandi hantu abona bareza nabarera. Ngo ariko Paulo aravuga ngo naho mufise ababarera ibihumbi 10, jewe Paulo ngumana ikibanza ciwanje cy'uvyeyi. Abari hano haleluya. Uranyumva? Haleluya. Ushaka umugisha, ushaka kuroranirwa, umwana wumvira abavyeyi. Imana yacu ikibanza cyayo ni origino ntigihinduka. Umaze kumenya ko Imana ari umuvyeyi wawe, urayubaha, ukayumvira, ukagendera mu byo yageze, kandi umaze kubigenderamo wakira umugisha
wakira kumererwa neza, wakira amahoro, wakira kugubwa neza. Icya kabiri, iyo utahuye abavyeyi bakuvyaye mu buryo bw'umubiri, ukabatahura ukamenya ngo abandi bose barashobora kundera ariko ntibangana na mama yavyaye mu buryo bw'umubiri, ntibangana na papa yavyaye mu buryo bw'umubiri, bagumana ikibanza cyabo, ugira amahoro, ugira umugisha, kandi ugira kuroranirwa kw'isi. Icya gatatu, iyo umenye umwungera kurongoye mu ishengero kwari umuvyeyi wawe pe wo mu buryo bw'impemu, ubwa mbere uramwumvira, ukamugamburukira, hanyuma ukamusengera, kandi bica bigutera kugira amahoro ku isi no kugira umugisha. Iryo ni ryo banga ryo kuroranirwa ku bana. Umuvyeyi ukamenya ngo ndafise umuvyeyi w'impemu, ndafise umuvyeyi yambyaye mu buryo bw'umubiri, ndafise n'umuvyeyi Imana data yaremye isi n'ijuru. Abari hano Yesu ashimwe cyane, abari hano Yesu ashimwe, abari hano Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndabasitaje ngo bandabaze, aha murafise umuvyeyi? Murafise abavyeyi hano? Murafise abapasiteri ba hano? Ukagomba kuroranirwa ubumvire. Urazi ko hari abakristo batumvira abavyeyi b'impemu, naho yo mubuza ngo ntuje mwebwe ino biracagendeka. Hari ivyumba ubu bihari ino nta biriyo, biri hari iwacu za Nyanza. Hari ivyumba bimwe bimwe uravye nabi, ugiyeyo nabi urokuzura amadayimoni, urokuzura ubuhanuzi bw'ibinyoma, ugenda ububike nyabuhanuzi ngo ni Imana, hirya y'ejo bidashitse bigutume ugwa kubera kutumvira kwawe. Ndagwara kubwire, niba ushaka kuzoshika mu ijuru, umvire Imana, wumvire n'umuvyeyi wawe wo mu buryo bw'impemu, umwumvire, umusengere, umukunde, birotuma uroranirwa. Abari hano Yesu ashimwe cyane, abari hano Yesu ashimwe. Turi ku ijambo rivuga ngo ibanga ryo kugira gute kuroranirwa nukumvira iki? Abo turi kumwe Yesu ashimwe, nukumvira iki? Kumvira abavyeyi. Bazizo mu cyati, wewe urumvira abavyeyi? Abavyeyi bari impemu urabumvira? Oya ndagusabe mbwira uwo muntu mwicaranye ati umuvyeyi wawe w'impemu uramwumvira? Bamwe bangabiye niba by'ukuri mubakunda mpayembaza, mbwira uwo muntu mwicaranye ati wewe umuvyeyi atirongoye mu buryo bw'impemu ngaha, nimba ari papa wawe uramwumvira? Abari hano Yesu ashimwe. Iki kigo yo ngivye ngo ndacigishe, ndamantwara ndacigisha iminsi 3 ido nido, iminsi 3 ira ndakivunye gatoya, ndakubwira ibanga ryo kuroranirwa nukumvira umuvyeyi wawe mu buryo bw'impemu. Kuko iyo umwumviye, icya mbere uramusengera, icya kabiri umwipfuriza ibyiza, icya gatatu uramugamburukira, icya kane muramusunika mu buryo bwo gukorera Imana. Abari hano Yesu ashimwe. Reka some igice kimwe turabe igice cyanditse Zaburi 127. Ejo nzovuga ubutumwa ariko musiragombye iki kintu manze nagikure mu nzira, mwe muyago masunika kukivuga hano. Umuvyeyi wo mu buryo bw'impemu, ndavuze ngo kumvira umuvyeyi harimo ibanga ryo kuroranirwa. Kubera iki benshi bataroranirwa? Urashobora kugira ibibazo, umwungere wawe cyangwa umuvyeyi wawe, abavyeyi mbona hano babarongozi hano bakasenga bakagusengera ntiwakira igitangaza.
hari abo usanga batemera ko ari abavyeyi babo b'impwemu. Ndashobora gusengera hano kandi umenga umuntu cyane cyane wumvira cyane ni urongoye icyumba ahantu kanaka, arafise ijambo kuri wewe kuruta na pasiteri wawe. Nukuvuga igihe pasiteri agize ngo asenge naho yoba ari muhira cyangwa naho yoba ari hengo asengera abakristo, amasengesho yiwe kugira ngo yagushikeho utiyumva ko ari umuvyeyi wawe, ko ari papa wawe, inshuro nyinshi ntiwakigitangaza. Reka nabereke ni kubera ko Yesu avuga ngo aho yavukiye nta bitangaza byigeze bihakorekera, ntaho bigeze bamufata nk'umuvyeyi wabo, nk'umurokozi wabo. Bamufashe binenegwe, abo hanze bamufata nk'umuvyeyi wabazaniye agakiza. Iyo avuze bakira ibitangaza, iyo avuze ngo ni mukire mu izina ry'Imana barakira. Kubera iki? Baramwicometsemo, barumva yuko ari uwabo. Abari hano Yesu ashimwe cyane. Iyo abakristo mwiyumvise yuko abapasiteri ari abanyu, ari abavyeyi banyu, kandi ariho bagaburira mu buryo bw'impemu, niyo basenze uyo muntu biramushikira, ibyaha yatura bimukoraho kubera yaramwicometsemo. Simya ko muvyumva hano abari hano Yesu ashimwe. Reka some igice cya Zaburi 127, igice cya Zaburi 127. Ngomvye gusimbira kure gatoya. Zaburi 127 ngo wa gatatu havuga ngo reka mama somera, wahabonye mama? Somera niba habonye. Zaburi 127. Zaburi 127 ku murongo wa gatatu havuga ngo abana nibo ngabire uhoraho agaba. Abana nizo ngabire uhoraho Imana agaba. Imbuto zo munda nizo mpera atanga. Amen. Imbuto zo munda nizo mpera atanga. Bandanya ku murongo wa 4. Nkuko imyambi yo mu ntoke z'umuhizi iri, niko n'abana bo mu busore bamera. Nkuko imyambi yo mu ntoke z'umuhizi iri, niko abana bo mu busore bamera. Harahiriwe ufise isaho buzuyemo. Arahiriwe ufise umutana buzuyemo. Abameze batyo ntibazotetegwa, nibagira ico bavuganira n'abasi babo mw'irembo. Amen. Aha kuri Bibiliya ya kera ivuga ngo, havuga ngo hahirwa ufise umutana buzuyemo, abameze batyo ntibazotetegwa, nibagira ico bavuganira n'abasi babo mu marembo. Imana ishimwe cyane. Umuntu afise abana, Imana mu ngabire iratanga ingabire z'abana. Abari hano Yesu ashimwe. Ingabire ziki? Abana ni ingabire. Muranyuma ndavuze ngo twatanga kujambo rivuga ngo bana mwubahe so na nyoko. Aha twumvise ijambo rivuga ngo Imana ingabire igabira abantu, igabira umuntu, imugabira abana. N'Imana nicyo gituma mu ndumvize yafashe rungika Kristo Yesu ngo azayironderera abana. Araza hana araducungura. Uyu munsi turi abana biki? Abemera ko ari abana b'Imana bagire hatwawe. Turi abana b'Imana, turi ingabire. Mbwira uwo muntu wicaye ati wewe uri ingabire y'Imana. Ariko turi kumwe ngaho, turi kumwe. Aho Imana ivuga ngo, ijambo rivuze ngo ingabire Imana itanga niki? Iki kandi
kandi kubera imenya ko abana ari ingabire yaciye ituma Yesu aza hano ku isi araturokora aratuvyara nk'uko ijambo ryanditse mu gitabo cya Yohana cya mbere, igitabo cya mbere cya Yohana ikigabane cya 5 hariya havuga ngo abavyawe n'Imana. Twaravyawe n'Imana, turi ingabire. Abari hano Yesu ashimwe cyane. Turi iki? Abemera ati jewe ndi ingabire y'Imana, ndi umwana w'Imana. Bagiye turara Imana ibampezagire cyane abo turajyana. Jewe ndimenya ko ndi umwana w'iki w'Imana, ngaca ndimenya ko ndi ingabire y'iki y'Imana. Tugende hajya hepfo yakivuga ngo ijambo cyarivuga ngo yakivuga ngo arahiriwe umuntu afise izo ngabire ziki z'abana, ngo kuko ngo abo bana bazoba bameze nk'iki nk'imyambi iri hehe iri muki ahera muri Bibiliya ya kera ivuga ngo mu mutana n'akantu bacisha kera baca barongeramo imyambi bagiye guhiga, ugasanga harimo nk'imyambi 10, 20 agaca afite umuheto akabeha mu bitugu. Rero Bibiliya ivuga ngo umuntu afise ingabire z'abana ngo uwo muntu n'umuhigwe, ngo kuko ngo abana bameze nk'imyambi y'umuhizi. Umuntu w'umuhizi yifitiye imyambi ikabiba mu mutana akaba yifise, ngo uwo muntu ngo niyo yagiye ngo aharirire n'abasi biwe mu marembo, ngo iyo myambi nizogenda guhura n'abo basi bagwaniriza uwo mwasi w'uwo muntu mu marembo, we yiraramiye mu nzu. Dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Urazi nk'uko abavyeyi baje bari ngaha aha, mwebwe ndahabonye neza harimo imyambi hano, harimo ingabire z'abana ari imyambi hano, kuko ndazi ko Emile atari gushobora ibi bintu wenyene. Aha ndaciye mbona ko imyambi hari aha, ngira mugenda ati yabonye ko hari abana hano. Oya none kucushavura, mbwirira uwo muntu ati aha hantu hari abana ba hano, hari abana ba hano, ahantu hariho abana. abari hano haleluya, abana ba hano haleluya, imyambi ya hano haleluya. Jewe ndabadifuza nkabwira Imana ati Imana ko cyandi umwana wawe ukaba ndi ingabire yawe, nkaba meze nk'umwambi, ndungika ngende kurasa. Abari hano haleluya. Wewe uri umwambi w'Imana kubera uri umwana w'Imana. Wavyumvise? Wewe uri umwambi w'iki kubera uri umwana w'iki, kandi uri umwambi w'iri shengero. Nivyo sivyo? Amina. Reka nakubwire, Bibiliya itubwiye ngo ingabire Imana itanga nabaki abana. Umwana rero iwabo naho hoba hameze nabi ataha iwabo. Umwana nyamwana naho nyina we yoba gwaye uruhere ataha hehe. Na nyamwana naho iwabo waba afise inzu y'ivyatsi ataha hehe. Iwabo nabo bajyama kumikaze ataha hehe.
umwana gusa utari umwana abari hano zungayiza ibiganza haleluya 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 reka umbwire uwo muntu mwicaye ati jewe ndi umwambi wa hano kuko ndi umwana wa hano. abari hano Yesu ashimwe cyane. wowe ntawe ushobora kuguhindura, ntawe ushobora guhindura ngo n'umunsi ngo kuzaniye bishasha ngo uciye wirukanwa ujya he mbwira ati umwana azoguma hano mbwira uwo mwicacu umwana wa hano zonyiganyiga abandanya ari wa hano nyene hano. abari hano Yesu ashimwe. twavuze ngo tugaruke ingabire Imana itanga niki. ndavuze ngo ngaha murafise abavyeyi, murafise iki? nico gituma Imana yabahaye iki? abana bo mu buryo bw'iki bw'impwemu. indukira iki? imyambi. ariko turi kumwe ngaho, ariko simye genda ibazanya ntimwe muranyumva, mwe murantahura. mwebwe muri iki? muri abana bahehe bariya bicaye hariya n'abavyeyi yabazanye hano ngo muba abana ba hano muce muhinduka imyambi yo kugwana n'iki? n'abasi bohe bagwanya iki? ishengero ryanyu, ari abadayimoni, ari amajini, ari abarozi, ari biki. wewe umwambi. hategezwa kubaho imigwi bavuga ati twebwe twihaye gusengera abarongozi mu izina rya Yesu. Mana turaje imbere yawe turasengera abarongozi bacu mu izina rya Kristo. abarozi bose bagiye abarongozi bacu mu izina rya Kristo. aho wewe uri umwambi uri kurasa kugira ngo ugwane n'abaye bagwanya abarongozi bawe. ubundi nawe akitegereza hariya ati jewe ndi umwambi wa hano, ngo abona hari kibuze agaca akora mu ngodo ati kuramo iryo ngorane. uwo nawe nyine yagize nte? yarashe arashije igiki? uburyo bwo mu mufuko. abo turi kumwe Yesu ashimwe. ariko muri abana ba hano nyigangiriza uwo muntu ati wewe uri umwambi wa hano. oya munyiganza ati wewe uri umwambi. wewe uri iki? uri umwambi. kandi wimenye mwene uko iyo bakurashe uragenda urumvira ukagenda. umwambi ntiwugaba, umwana ntagabira umuvyeyi. abo turi kumwe Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo era abana ni ingabire Imana itanga, ngo kandi ngo abana bahinduka nk'imyambi y'umuhizi iri mu mutana. ngo iyo habonetse abasi ngo iyo myambi igwaniriza abo basi mu marembo. abari hano Yesu ashimwe. ngo masimbe ku kace kanyuma turangiza ndakivuna gucyo cigwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. zuragize ibiganza. ibanga ryo kuranirwa no kumvira iki? oya manze ndumviriza ubutwe ijambo ibanga ryo kuranirwa no kumvira iki? umuvyeyi wa mbere ni iki? umuvyeyi wa kabiri papa na mama. uwa gatatu umuvyeyi w'impwemu. abari hano Yesu ashimwe cyane. n'abandi genda garukiye ndagombye kuvuga ku muvyeyi w'iki? w'impwemu. reka ndababwire none, urazi ko ari aba bavyawe na ba nyina wabo bakuvyaye mu buryo bw'umubiri, ariko utamenya wewe kuri umwambi wa nyoko wawe cyangwa wa papa wawe.
papa wawe uyu munsi yoraba mu nzu y'ivyatsi wewe wibera mu nzu y'amabati aha yararavigwa n'iki n'imvura kandi ari we wari ukwiye kurwanya abasi ba papa wawe ni wari ukwiye kugura amabati ugasukarira papa wawe inzu ukamubera umwambi nyigangiriza uwo muntu tukabera papa wawe umwambi ni wari ukwiye kugura amabati ugasukarira mama wawe ukamubera iki umwambi. Hari abantu usanga papa na mama bara batariye n'amavuta bayaheruka ku Noel yahera ira wewe n'umugore wawe n'abana mutwika amavuta ya bura munsi mukarangiza nyoko yifumbereje aha yarya ibintu by'ibikamvu kamvu kandi wewe uri umwana wari umwambi wiwe. Abaye barantegera Yesu ashimwe cyane. Urashobora kuba ufise n'imiduga ugendera mu miduga ariko mama wawe niyo aserutse mu bantu uratinya no kuvuga ngo yuri mama kubera yambaye ibintu by'ibishwekashweka n'ibintu byanyariwe kubera utitahuye we kuri umwambi wa nyoko wawe. Urashobora gusanga abo muvukana bashikawe nabonye ntajya kuba gutanguriye kubona ibere ni nk'abavyeyi bawe barumunawe bararemvye ntibafise ibyo bambara ntibafise wewe aho ubihonyoramwo ibindi utagaguza nta nico wamariye ugasanga ntiwimenya kuri umwambi. Yo menya ko ndi umwambi ntegeza gukora icyo nari gukora. Abari cyane abari hano Yesu ashimwe cyane abari hano Yesu ashimwe. Urashobora kuba uri umwana wa hano kandi uri umwambi wa hano ibikorwa byo mu rusengero ngaho ukabikora irandaza hamwe murabikora si hose iri ugasanga Emile nta n'umunsi uramwiyumvira ko nk'umuvyeyi w'impemu ati reka ndamugurira ikintu gifatitse kugira ngo ndamuhezagire nka papa wanje. Aga kostime ndambaye kanguriye umukirisu iyo mpenda segero mpenda ati mana mwishina rya Yesu hezagira mana abakristo bose njasanga ndahindukiye kandi ati mana tinanaka mana hezagire kuko n'umwambi amenye umuvyeyi. Alo ucyushafura uyu mama wanje naho yoba afise ibitayega umenya ko ari umuvyeyi wawe uratora naho byo bihumbi 2 wafise naho wafise ibitayega kubera uramenya ngo ni mama mu buryo bw'impemu ngomba ndondera amasengesho yiwenda yakureyo ukarondera naho cyo bari gitenge kijana na 200 ukakigura ukamuhezagira mama afise ibitayega ukamuhezagira nk'umuvyeyi wawe w'impemu iyo yarasenga ntazokwiragira wocumbwira ngo afise ndomuha Emile ko afise ndomuha. Ndababaze mwese murahereza Imana amashikanwa mbahenda babaza murahereza Imana amashikanwa ko hitabira bake murahereza Imana amashikanwa irakenye n'umukene muyihereza gute kandi tunze tuyihereza amashikanwa kubera ari papa arinde kutanyumva arinde umviriza mw'abakobwa muri hano n'abamama n'abahungu muri hano nyoko wawe na papa baba batunze bagafite ibitayega uri umwana w'umutima nyati neze mama uragenda ukarondera igitenge kanaka umunsi uzogihereza nyoko wawe azohora cyambara kuruta n'ibitenge bisumvye ibeyi ico gitenge waguze kubera yagihawe n'umwana. Ariko turi kumwe ngaho turi kumwe abari hano tugagize ibiganza ndafise umwana wanje w'umuhungu umwe yigeze kungurira ikositimu iraha
ndayibembereza no kuyambara cyane cyane, sindambara cyane cyane, ndayambara munsi w'urubanza kwa nyago. Ndayikunda gute? Kubera mvuga ati yanyambitse umwana wanje. Bwana Yesu asifiwe. We nta muduga afise, jewe ndani umuduga, ariko aravuga ati baba ndamuha. Ndayikunda iyo costume kubera ni umwana wanje n'umwambi wanje. Abari hano Yesu ashimwe. Reka ndibazize ngaha, nta mutama kuze ngaha. Papa wewe ndakubaza, haguruka papa gatoyi ngo ndangize wewe nyene. Ingo mutama wanje, urafise abana bakuze? Yego. Umwana arinza guhezagira nk'impuzu cyangwa ikintu kanaka, wumva umererwa gute? Imana ishimwe cyane. Genda afise umwana wanje, ntakazi afise mugabo ubu yiga muri kaminuza. Rero muri kaminuza ari ukuntu babahezagira, ugasanga barabahaye akantu bifashisha. Jewe rero babahaye rampaye 10,000, n'ubu ndacavyinogora. Umwana we yamuhaye 10,000 bingahe? Urumva n'ubu aracavyibuka? Ariko siwe yabimuhaye wenyine, hari n'abandi baba baramuhaye ibintu bitandukanye ariko atavyo yibuka. Ariko ivyo 10,000 vy'umwana wiwe kubera yamukuye mu nda bikora handi hantu, mugashaka umugisha. Ndabibira kabanga ndari kubataramura kabakuramwo. Fata abo bantu mubakuremwo umugisha, umuhezagira icyo cyo cyose naho yoba kurusha uburyo kure. Urabe n'ingene naho azoha yasenga ntazokwibagira, ntazohasenga. Ngoma ndababaze, mbega Isaka kugira ngo ahezagirwe na sewe, ntuze Yakobo kugira ngo ahezagirwe na sewe, Isaka yavuze ngo iki? Ushaka umugisha agenda hige aziteke zigira gute? Abasomyi babira zigira nte? Hanyuma zizane ngire nte? Ndazirye maze guhaga ngira nte? Ariko yari afise ngo amasinzi n'amasinzi y'intama n'impene n'ingamiya, ngo yari n'imikuku Isaka yari afise. Agovye kubaga naho yari kugomba kabaga 10,000 yari kubibaga, ariko avuga ngo bananje ushaka umugisha wanje w'indani amanza kugenda zane icyo yarondeye wenyene agiteke cyicumbe, kimaze kwicumba ndakirye mpage ndamuhezagire. Abari hano Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Ndagomba kubwire ngo ugashaka kururanirwa icomeke ku barongozi bawe, ku bavyeyi bawe b'ibihemu. Kunde ubasengere, ubipfurize neza, hanyuma bazogusengera, bazobagira neza. Abari hano Yesu ashimwe cyane. Usomye Kuvayo 4 ku murongo kwa uriya mirongo yahariya epfo umanutse, Imana yabwiye Mose ngo ndaguhaye mukuru wawe Haruni ngo azokubera nk'akanwa ko kuvuga ngo nawe umubere nk'Imana. Bana b'Imana ngo ndababwire shengero ry'Imana, nimba mushaka kururanirwa mwumvire abarongozi banyu babarongeye mu buryo bw'impemu, mubumvire mubasengere, namwe uzotyo basenga ibikisha basabira ishengero izokubako, kubera uzoba wamaze kwikonekita kwa papa wawe, kandi Imana izobona yuko umubona nka papa wawe. Ivyo azosenga birogushikira, bituma uroranirwa, ukira ingwara akagenda neza, ivyo ukora biroranirwa, ibyo byose kubera konekise ku murongozi, ibintu bizogenda neza. Muhaguruke senge, Imana ihezagire cyane. Muhaguruke senge, dukomere Yesu wacu amashi menshi. Haleluya. Ingabire Imana itanga niki? Ngo abo bana nabo baca babera abavyeyi babiki? Ingi
ndabira uwo muntu muri kumwe twadusenge murabe mu maso ati erega wewe uri umwambi w'abavyeyi bawe. Oya murabe mu maso ati wewe uri umwambi. Amena. Amina. Ndaganda kongerwa kandi jambo kanyuma. Muraze kajambo kanyuma. Hari abantu benshi badaheza giko bivanye nuko batazi iki kintu. Imana yiguhaye kumenyana n'umuntu kanaka. Menya ko Imana iguhaye ingabire y'umwambi. Ariko turi kumwe ngaho. Turi kumwe. Imana iguhaye kumenyana n'umuntu kanaka akakubera umugenzi. Menya ko Imana iguhaye iki? Ko mutanyishura iki? Umwambi. Chumbazi izomuntu ati wewe mumenyana nande? Bazi izomuntu ati wewe umenyana nande? Oya mubaza ati wewe umenyana nande? Chumusezera umubwirira ijambo ati bajya abantu bose Imana yahaye ngo mumenyane n'imyambi yawe ikoresha iyo myambi ikoresha. Chewa honda hejeje. Haleluya. Ngoma senga Imana. Imana ibahezagire cyane. Imana ibahereze gutahurira ijambo ko muri myambi y'iri shengero mutegerezwa kugira ico mukoze, mutegerezwa kugira nte gusengera abarongozi banyu mukabakunda mukabitwaririka, ikirushirijeho mukabumvira. Manika amaboko yawe hejuru dusenge. Imana ikumpezagire cyane. Mana yo mwijuru, Mana y'umwami wanje Yesu Kristo, ijambo ryari rambwira ngo uri papa wacu, uri umuvyeyi wacu, uri umukunzi wacu. Kandi ijambo ryawe hariya mu gusubira mu vyagezwe ikigabane ca 28 uravuga ku murongo wa mbere ngo nimwumvira uhoraho Imana yanyu, papa wanyu, ngo mukamwumvira ngo muzorya ivyeze vy'igihugu, ngo kandi muzoba mu gihugu amahoro. Wewe uri papa Mana yacu, kandi waduhaye n'abapapa batuvyaye mu buryo bw'umubiri. Abo nabo Mana niyo twabumvira tukabakunda tukabagirira neza bakaduhezagira, tuzobana umugisha, tuzobana amahoro, tuzorambira ku isi. Kandi Mana yacu hari abapapa batuvyaye batureze mu buryo bw'imhemu, abo nabo niyo twabumvira Mana tukabakwirikira, Mana tukabana nabo tukabasengera tukabakunda. Mana yacu ijambo ryari riravuga ngo nabo kubera abavyeyi bacu barodusengera, barodusabira, barotwitwaririka, barotugaburira, kandi bizotuma ivyo basaba byose bidushikako. Imigisha batwaturako idushikako, imigisha batwaturako iba mu ngo zacu, imigisha batwaturako iba mu rudandazwa rwacu, imigisha batwaturako iba mu bana bacu, imigisha batwaturako iba ku buzima bwacu, imigisha batwaturako iba mu miryango yacu. None Mana yacu tuyishurire ibanga ryo kubaha abavyeyi, kubaha abaturongoye, kubaha. Mana yacu duhe kumvira, uduhe kumvira ivyo abarongozi baturongoye bahera batubwira. Mana yacu tubicomekemwo kugira ngo ivyacu bigende neza. Ndabigusavye Mana, iri shengero urigirire neza, urihezagire, urihe umugisha, urihe gukunda abarongozi babo no kubashigikira mu bice bitandukanye, birondera umugisha kubera ari ryo tegeko wavuze. Mana ndabigushimiye ni mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu, amen. Reka uyu mwanya ndagomba dusengere umuntu wese yovuga ati jewe bivanye n'ivyaha mfise vy'ukuri Mana si papa, kuko igihe ukiri mu vyaha
imana ntikubera papa. Bibiliya ivuga ngo Yohane kigabane cya Yohana cya mbere umurongo wa 12 havuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana, ngo niba abandi batavyawe no gushaka k'umugore n'umugabo, ngo ariko bavyawe n'amaraso ya Kristo. Kumbe iyo wihanye icyaha ucuvuka mu bwami bw'Imana ukaba umwana w'Imana. Kumbe urashobora kuba uri hano ugasanga hari ibyaha kanaka bikigendera muri wewe. Hari n'abandi ushobora gusanga n'iri jambo mpande avuga hano usanga bavuga nabi abarongozi b'abarongozi, ugasanga kumarigara batyoza umurongozi, batyoza papa, batyoza mama, abarongoye mu buryo bw'impemu. Imana iguharura yuko wacumuye ku bavyeyi bawe bo mu buryo bw'impemu. Urashobora kuba waratojeje abarongozi bawe, nacyo nyene nicyo n'icyaha ukwiye kwihana. Urashobora kumfise n'ibindi bigabitanyo kanaka, urashobora kwihana. Ndagomba gusabe mu izina rya Kristo, nimba umuntu ari hano ashaka imfashanyo y'amasengesho kugira ngo dusengere umuntu wari wese avuga ngo ndafise icyo mfa n'Imana, ashobore kuza hano dusenge mu izina rya Kristo Yesu. Ndagusaba uze hano dusenge mu izina rya Kristo. Hari uwo bahari umuntu avuga ngo ndafise icyo mfa n'Imana, harabariho utarakira Kristo nk'umwami wawe. Ntawe uri hano utaratura ko Yesu ari umwami n'umukiza. Nuze hari ingo umuntu ataratura ko Yesu ari umwami n'umukiza ubugingo bwiwe. Reka dusengera bene data. Karibu umuchungaji, karibu. Reka dukomere Imana amashi. Aba bahisemo neza by'ukuri, bahisemo neza. Imana ibahezagire cyane. Ndagushimiye data mu izina rya Yesu Kristo kubw'aba bene data uyu munsi bahindutse umwe mu mubiri wawe, barakwakiriye, barihanye, bizeye ubushobozi bw'amaraso yawe no kugirirwa neza na mpwemu yera. Urabashoboza kubandanya urugendo, bari hano mu isi bagukorere kandi Imana nawe ubakorere. Urakoze kuba babariye, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.